uwa mbere muri bano babiri bahagaze imbere yacu abo imfunguzo ne mubanze mu gihugu nyuma gato. Uwa mbere rero afise amanota 80.15 kwijana. Bega yemwe none ninde muri bano babiri yo bari bandega yemwe abanyene mbona uwa mbere rero numuririmvyi Kiriku Akiri Twagirusa Almasinashi twagiye kuteyensi twagiye tugaruka DJ MC Seleka twagiye tugaruka first DJ MC Aniye twagiye tugaruka Peti tumufasha kumakirana imundu nishi abanyarwanda basari muri tribune bahagurutse Irebe FM nyakubahwa mushikiranganje wa leta y'u Burundi washitse ngaha gushigikira kino gikorwa. Nyakubahwa muyobozi wa runo ruganda irihinguriro yatunganije kino gikorwa. Bubahwa mwese muri ngaha mwe wese mucubahira Imana yamuhaye ndabaramukije amahoro y'Imana. Ishirahamwe Superbat musanzwe muzi ko rikora amabati n'imisumari ibihingurira ngaha mu gihugu cacu tutarinze kuja gusora amadovizi kubirondera hanze. Ryaratunganije ihiganwa Superbit Sakara na Superbat mu ntumbero yo guteza imbere uburimbanyi, imico n'imigenzo, amahinguriro n'ubudandaji mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Iri higanwa ryabaye mu bice bibiri nkuko mwari mwarabimenyeshejwe. Kwakira abifuza guhiganirwa umuduga bakoresheje indirimbo basohoye uyu mwaka nyene kandi yakunzwe na benshi, bakabicisha mu buryo bwo kwitora kuri za gihuri Facebook, Instagram na TikTok, hamwe n'umugwi w'abahinga muri ico gisata aribo mubona turi kumwe ngaha natewe iteka ryo kurongora muri kino gikorwa. Mu gice ca mbere rero cihiganwa hakiriwe abaririmbyi bashika ku 91. Gutangura igice ca kabiri gishiri ca nyuma hasigaye abaririmbyi 20, kandi twisunze uko ibiharuro vyerekana urukundo abakunzi b'indirimbo bakunze izo ndirimbo. Mwarabonye ku mbuga za Superbat no ku mbuga za bonyene abo bahiganwa basaba ko botogwa ko mwo bahunda amajwi gushika higanwa rigera mu gice cyaryo ca nyuma hasigayemwo abaririmbyi 10 aribo badukoranije kuri no mugoroba ngo baronke ubushimwe, harimwo uwa mbere aja gutahana umuduga umutonore nkuko mubona hajya hirya yanje. Nkuko rero byari byamenyeshejwe kuva iri higanwa rigitangura, mu gice ca mbere amajwi y'abatora izo ndirimbo babicishije mu gutorera ku rubuga rwa Facebook rw'ihinguriro Superbat yafatiwe ku bice 50%. Ayingene bene guhiganwa nabo biyamamaje bongera bamamaza ico gikorwa bakoresheje imbuga zabo afatirwa ku bice 30%, mu gihe ayumugwi w'abahinga nayo yafatiwe ku bice 20% uteranije cyangwa yuko ari ibice 100%. Aho hari mu gice ca kabiri gishira icya nyuma. Ubu rero muri iki gice cy'uyu munsi arico ca nyuma cyo gutsindira imodoka, nkuko mwari mwabimenyeshejwe ihiganwa rigitangura, amajwi y'abatora izo ndirimbo babicishije mu guterera ku rubuga Facebook rw'ihinguriro
Superbad yafatiwe ku bice 60 kwijana. Nukuvuga yuko ahanini uza gutsindira umuduga yatowe n'abene gihugu, yatowe na mwebwe, ni mwe mwamuhunze amajwi ahanini. Ayingene bene guhiganwa nabo biyamamaje bongera bamaze ico gikorwa bakoresheje imbuga zabo, yafatiwe ku bice 20 kwijana. Mu gihe y'umugwi w'abahinga aribo turi ngaha muri ico gisata yafatiwe ku bice 20 kwijana. Ingene rero abahiganwa barushanije muri iki gice ca nyuma nuko gukurikira. Ndahera kuwa murumva n'abantu 10, ndahera ku 10 hanyuma manuke gushika kuwa mbere ari waza guca atahana ujya muduga mutonore mubona hajya u10 rero ni YM Music ku ndirimbo yiwe umutima. Uwo yaronse amajwi uwo rero yatowe na umugwi rero watowe na Republique abanyagihugu ku 60 kwijana waronse ibice ivy'icumi bitandatu ku marezo sosio yiwo mugwi ubusa utw'igihumbi 9. Hanyuma jiri nayo ngaha yamutoye kuri amanota 9 n'utw'icumi 2 kuburyo amanota yose yaronse ari amanota 9 n'ivy'ijana 80%. Hanyuma umugwi w'9 mu kibanza c'9 hari ururirimbo Hozana wa Andrea Kim. Urwo ruririmbo rwa Adric Akim rwaronse amanota 9 n'ivy'ijana 91 kwijana. Hanyuma mu kibanza c'8 haca haza ururirimbo Taken wa Gina Ginella. Amashiko y'Gina Ginella rwaronse amajwi 10 n'utw'ijana 20 kwijana. Hanyuma mu kibanza c'7 hacakurikira Chutamba gwa D1 akoranye na Micho the Best. Chutamba ya D1 amashi ku majwi 11 n'ivy'ijana 91. Yeah, Micho the Best on the mic alongside D1 mu kibanza ca gatandatu hari Gangster ruririmbo rwa Melodica SD. Melodica SD mumuhomera amashi. Rwaronse amajwi 13 n'uduce 10 kwijana. Mu kibanza ca gatanu haza ururirimbo Papa wa Victorious Team. Papa ya Victorious Team ku majwi 18 n'ibice 63 kwijana. Amashi kuri Viti. Hey, because Viti. Mu kibanza ca kane haza
Uririmbo Seravi kwa Linoji na Monia Fleur waronse amajwi 18 n'ibice 90 kwijana. Amajwi 18 n'ibice 90 kwijana ni Seravi. Nibaza yuko dushenguruke turashikanye ibindi ngo ni ico ko badesize jiri arabashaka ko tubandana none abaririmbyi basigaye niboza ngaha bagume hajya cyo mubabona baze canke bagume binyegeje hariya abashigikiye ko baza bagire guca turara tumwe muri siyansi ngaha bakabahereza kwanza ama certificat abateguye runo rubanza abartiste bose bari ngaha bashike babakire babahereze n'ama certificat twamenyesha abari ngaha c'imyaka 20 Farias asaba lift aho yari imbere muri karaoke narabibonye muri 2004 2005 watubwiye yuko bashika ngaha mugabahereza ama certificat yabo abariko barahiganwa bose bashoboye gushika imbere yuko duhava tusha tuvuga batatu ba mbere mugabo abari ngaha ntibegere president wa jury ngo have batrisha effet à surprise c'est très important Ndacungerewe neza. Ego Mastarende gera hano ego atubwira ingene bikurikirana. Mastarende niwe stage manager ari muri organisation adusigurire ingene bigenda. Yes, ashimwe cyane. Mweze neza. Mukomere amashyi bano bantu bakoze ibintu by'amateka cyane. Ni by'amateka namwe komera handi mashi cyane. N'uwa mbere mukanye turamuha yandi reka tuyamubikire. Nkuko Kisa bivuze nuvuga ko muri kano kanya utigurageze abantu nabona ko aho tugeze atari gutuma umwana. Twashaka rero muri kano kanya ko hariho ama certificate yateguriwe abaririmbyi 10 ko utavuze ati no Superbad nta rumwe ataha waragiriye inarume nuvuga ko bose uko ari 10 bashyize muri grand final bafise ibahasha batahana mukomeye amashyi Superbad bigere bibaho nta higanwa rimwe umuntu atsinda ahembwa no kwanza nta n'uwatsinzwe mugabo no warushijwe arahembwa hano rero bose barahembwa tuvuga ko rero abasaba certificate begere kugira ngo bahamagare abarinji 10 baje kuvugwa gushika ku wa kane abari hano maze kudufasha kuza marasoma kugira ngo uri hano aca ashika hano ahabwe certificate yiyo eka rero niba hasha ivyibushe sivya bintu twatwana bose ko ari 7-10 bose bafise bahasha ngira ngo mucyamuhamagara ko kuri bakurikirana bashike hano imbere yuko batatu ba mbere n'uwa mbere yatwaye muduga tumumenye sivyo andi mashi kuri Superbad Burundi merci. murakoze cyane president ahamagara hanyuma mwiteka ryanyu uwonza gusaba yuko aza kudufasha gutanga aze kudufasha nta kibazo sinzi ko president yatubwira uwa mbere ari ngaha hanyuma cyesaba umukozi w'Imana Apotre Jean Paul Manirakiza ko yokwegera hano akadufasha gutanga certificate y'uyu nyakubahwa president wa jury agira avuge. Duhere ko twahereye ko mu kuvuga YM Music ku ndirimbo umutima banyaruke baze barabanguka. Merci beaucoup. Umukomera amashyi ariko arashika hanyuma abadahari baserukiye abaririmbyi nabo nyene baze baraza guserukira abo baririmbyi babo kugira ntihagire ugenda atabase certificate yiwe. Merci beaucoup. Twagira dusabe rero nyakubahwa umuyobozi wa radio na televiziyo by'igihugu aze kudufasha gutanga certificate y'umuririmbyi akurikira. Mumukomera amashyi menshi directeur general ariko arashika ku ndirimbo Hozana cyangwa wamuserukiye aze DJ
agira ahabwa agashimwe n'umuyobozi wa radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. ukurikira ahabwa certificate ni Gina Ginera ku ndirimbo yiwe Taken ya Gina Ginera. Ari ngaha mama. Umuvyeyi mumukomera amashyi akibarukura ngo amashyi menshi DJ twagiye. Yogira ahabwa agashimwe na nyakubahwa umuyobozi wa radio na televiziyo by'igihugu cyacu. Twagira dusabe tujye mu bajoro naho nagira sabe Jadogiti asanzwe arongoye ishirahamwe twese biraturaba aze kudufasha gutanga certificate y'umu ririmbyi akurikira. Jadogiti atanga certificate ku ndirimbo Cutamba ya D1 yakoranye na Micho the Best. Twakira umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ahejeje kutuvyagiramo mu mukomera amashyi menshi cyane akiri gushasha amabanga kandi asanzwe ari nararibonye mu mwuga wacu wo kumenyesha amakuru twamwakiriye isana. Uwundi atahabwa certificate ni Melodica SD ku ndirimbo yiwe Gangster. DJ Merci beaucoup Jadogiti. Tugaduhamagare directeur wa Holy Travel aze atange certificate y'umuririmbyi akurikira. Ndashaka kwatira l'attention kugira mu papaje Richard Cedric yavuze ngo azoba ari malabonage nzoba mari kubera ujya mukomera amashi iyo agence wakoze cyane n'intore arashikika igihugu kenshi. Mbere yuko abandanye natwagira dusabe Ngoga Patrick asanzwe arongoye fondation Ngoga asanzwe afasha ibimuga abamugaye n'umuntu abikora neza yariko gutegura sekafa y'abamugaye muri East Africa byabirenga mu Burundi kubera we mumukomera amashimeshi. DJ Victoria's team. Fasha Bose, DJ. Ibintu n'igitangaza
neza kabisa kabisa president. Rero yaje ngaho imbere ko ibintu birakomeye cyane. Inge gato president, inge gato. Inge gato. Yannick Bajya batatu babegere ngaho. Revera kiriko. Okay, president. Dukura batsinda. Abajinjibure. Ya rero mbere kwa gatatu imbere ko tubandanya nari twanza guhamagara umwe ariko reka mumundire twakire abashikiranganji babiri bateye iteka bino bikorwa, umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru mw'iteka ryabo musubire mu bamera amashi menshi cyane by'ukuri bino biboneka rimwe. DJ bafashe kwakira amashi menshi cyane. Merci beaucoup, karibu hano imbere udufashe gutanga ubushimwe. Banyakubahwa abashikiranganji turabashimira cyane bimwe biva mutima. Kino gisata ngo cyari kwakire ariko uno munsi biduhaye umwizero, uno munsi bitweretse yuko tudatanga twirorera, uno munsi bano baririmbyi barabona yuko bashigikiwe. Karibu cyane banyakubahwa bashyikiranganji kugira ngo kino gikorwa tugikore turi kumwe. Bino bintu abari muri kino gisata barazi imyaka twari tumaze twifuza yuko kibamo ugushigikirwa bishitse nk'uku, none uno munsi byashitse. Mufashe tubakomera amashyi hanyuma cemereza ijambo president adutata abatature bano bantu muri batatu. Rero mu kubatatura duhere kuwa gatatu, murazi ko twahereye ku w'icumi tumanuka, ubu tugeze kuwa gatatu dutera tugana umwe wa mbere aza gushatahukana ijya modoka y'umutonore hajya. Rero uwa gatatu muri bano batatu ngaha. Uwa gatatu muri bano uwa gatatu muri bano bari imbere yanjye. Uwa gatatu ni indirimbo ni wewe ya Yannick Ata. Yitwa Yannick Yuta, asanzwe avuka mu ntara ya Karusi, akaba aririmba mu ishengero rya Holy Center hano mu gisagara cya Bujumbura. Ishengero rirongowe na Apotre Jean Paul Manirakiza, akaba ahawe agashimwe kibahasha certificat, ariko kandi akaza kuronka nibahasha imeze neza cyane. Ari nacyo gituma dushimira Superbat kuko yarabonye ati nibogenda uko mukanya nawe nyene bacamwereza akabasha kameze neza. Dushimira n'umuvyeyi we w'imwemu Apotre Jean Paul Manirakiza yashitse hano yishikiye kugira ngo ashobore kumushigikira. Yitwa Yannick Yuta. Simeshi cyane ari mu kibanza cya gatatu atahanye imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Yannick Yuta chawega ngaho na nyakubahwa achabushikiriza. Yannick ufata merci beaucoup. Imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi nizo Yannick Yuta
avuka hariya mu ntara ya Karusi asengera mu ishengero Holy Center y'i Bujumbura atahukanye akaba asanzwe arongoye korale yitwa tuvuga uwa mbere murabishigikiye president yego arumvise igisabo cyanyu reka tubwire ko gusa tuvuga uwa mbere hanyuma muga agashimwe bose bararonka nta kibazo sivyo bose bararonka nta kibazo tubanze tubaruhure mu mutwe cyane tugire DJ twagiye kwanza akarimbo ka Superbat mwanze mukumve twagiye DJ MC Selector ni bari hariya mu buhinga bw'ivyo wa mbere muri bano babiri bahagaze imbere yacu abo imfuguzo ne mubanze mu gihugu nyuma gato wa mbere rero afise amanota 80 n'utwi 15 kwijana bega yemwe none ninde muri bano babiri yo bari bandegaye wa kabiri afise amanota 58 n'agace k'icumi kamwe kwijana amashi menshi cyane naho mutaramenya uwariyo wa mbere rero muri bano babiri bahagaze ngaho imbere yanje abanyene mbona wa mbere rero numuririmbyi Kiriku Akiri Kabirisa amashimesi twagiye DJ DJ MC Selector twagiye tugaruka first DJ MC aha ani twagiye tugaruka petit tumufasha kumwakirana impundu nyinshi abanyarwanda bose bari muri tribune bahagurutse kugira ngo dushobore kumushimira aha twagiye turaririmba sivyo DJ okay ibintu ni okay aba ex basaze bashaka bagaruke ntacyo mutakoze ngo mundangize ariko kubw'Imana ndacahagaze twese salamu alaikum DJ salamu alaikum kubifuza yuko jewe nsubira inyuma salamu alaikum kubavuze yuko jazagureze Imana baheza nyiri cyane merci beaucoup Kiriku nagenda basabira musure mumongera amashimeshi DJ MC shiramo akarimbo ka Superbat s'il te plaît umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama aca amushikiriza rwarufunguruzo bari bamaze iminsi bango ya modoka ya Kiriku none birabaye mukabura kigo DJ MC Selector twagiye shiramo Superbat mumukomera amashyi s'il vous plaît biraryoshye cyane uno mwana asanzwe avuka hariya mu ntara ya Ngozi uno munsi n'umunezero ese icyo yereka ingene bariko baragira amakomantere kuri Facebook agira aronye akabasha kameze neza baza kumuha akabasha kifashe neza sinzi yuko akiwe kari hafi akiwe sinzi ko kari hafi uwa kabiri sawa hanyuma perezida wa kabiri ngira ngo ni wawe umenyede acaba inde nagira mbanze ngaruke kuri uyu abaye wa mbere indirimbo yiwe naho mwavuye kugira ntimwari mwayumvise indirimbo yiwe yitwa ahanihe ahanihe yarose amanota
85 n'utwi 15 kwijana. Aha nihe? None aha nihe? Uwa kabiri n'uyu rero bari kumwe yitwa Alvera Muhimbare. Indirimbo yiwe ikaba yitwa Kurutare, ikaba yaronse amajwi 58 n'agace kamwe n'akicumi kamwe kwijana. DJ uyu yitwa Alvera Muhimbare, avuka ariya mu ntara ya Ruyigi, bagira bamuhe akabasha kameze neza, akabasha k'imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi, agashimwe Alvera Muhimbare byagaragaye rwose ko yitanze, asanzwe akina amasinema, asanzwe aririmba indirimbo za Yakizimana, nawe nyene tukaba tumuhaye felicitasiyo bose, agashima hawe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru wesa. Igikorwa bari badutumye nk'umugwi w'abahinga, twebwe turakirangije. Igikorwa bisa n'uko tugisohotse. Igikorwa bari badutumye nk'umugwi w'abahinga. Mwebwe igikorwa cyanyu. Igikorwa cyacu turahejeje. Ngo niko twaciye urubanza tuzunze bijya twababwiye twafatiye ko mugira amahoro. Mubakomere amashyi menshi cyane abantu ba juri, ariko kandi sinzi yuko bya bintu byose babimushikirije Kiriku, ubushimwe bwe bwose sinzi ko bwamushikiriye, sinzi ko ibintu byose byamushikiriye Kiriku ategerezwa kuronka, ariko kandi dushimiye bimwe by'imvamutima abantu mwese muriko muratukurikirana mushiye kuri Facebook, abantu barenga 5,000 muri uno mwanya nyene bino biriko birabagaya nyene bariko bayikurikirana ikiriraho, aho navuze abaza kuyikurikirana mu masaha yandi ari imbere. Tugasubira gushimira kandi na radio na televiziyo by'igihugu biriko birabicisha ku murongo wa kabiri wa televiziyo y'u Burundi, ariyo chaîne bita Divertissement. Kiriku akiri Alvera Muhimbare, Yannick Yuta uno munsi akaba aribo bashoboye gutahukana kano gashimwe ka Superbat Burundi, ariko kandi nkaributsa yuko hambavu y'ivyo bintu byose Kiriku akiri azocaba brand ambassador wa Superbat, aza gusinya amasezerano y'ibikorwa azokorana na Superbat, ivyo navyo akazoberongera agahembo ukwavyo. ariko Espoir aho bavugiye RTNB na Kazoza n'imibuke basi iradiyo yantunze imyaka 22 isangane ugira gukomera amashi isanganiro na sojo gahe reka twarakorotse. Yannick Yuta nanyaruke twakeneye ifoto ya mwese ngaha, foto de famille n'abari muri juri bose n'amastarenke, abantu bose bafashe iteka bikorwa amastarenke agenda. Yannick Yuta arashobora kwegera abandi bahiganwe. Pare, karibu nao, karibu. Nagira sabe na yakuba wasimbizi wasema vumba, nagira musabe mukomera amashi menshi cyane, yarakoze aritangira ibyo bikorwa bya Superbat Burundi, nagira mubwire felicitation ikomeye cyane. Karibu simbizi. Karibu nawe dufate ifoto n'abashirangasi. Tugira amahoro. Yemwe tugira amahoro. Aha nihe. Amashimashi ku Superbat. Ku gikorwa cyiza cyiteguye imboneka rimwe, ariko twizera ko bizobandanya. PDG namwiboneye. Hanyuma
tubananye basi kabiri mu mwaka abari ibyo biri babiri mu imodoka wumva mwaka 10 tuba turetse twese tufite imodoka amashimeshi kwa PDG basi hanyuma amashimeshi rero watunganije DG yaritanze amajoro nabo bakorana bose nukuri abari banze bahaguruke mu babone amashimeshi cyane amashirikuru rero tabarambiye twongera tavuze mukomera amashi abubaho abashiranganje badushikiye ndabisubiyemo n'umutima wanje uciye bugufi nubwa mbere bibaye ibi bintu abashiranganje bari kuza mu bintu by'ugwaruka nukuri tubakomera amashi dukomera amashi na leta yacu y'u Burundi hanyuma turashimiye cyane bivuye ku mutima Jiri Sinzahiri Jiri nimuze hano Jiri bashobora kuzagaragara hano jewe abantu ndabasabiye PDG ari ngaha aze kuraba icyo akora kwijira yakoze akazi gakomeye deje uze kubavugira aba bantu nukuri mubaha amashi menshi cyane bakoze igikorwa gikomeye cyane cyari kigoye kandi cyane gufata imbuga ngurukana bumenyi Facebook Twitter Instagram byose ukazobiharura bamaze baje ngaho kuva saa 6 gushika ino saa bagiharura amashi menshi nukuvuga abaza ikiyumviro muri Superbat mubaha amashi menshi cyane Arsene Bucuti yacazana ikigo cy'umuduga yarabizi neza ko ako niyo ukwigwa mu kiri kuzo mwa lift azokumira rero arabantu bagiye 9 abantu bandi 9 hari ama envelope yabo ngaha y'amasheke sinzi bataje ndayitwarira none sindi pare rega nanjye kombera yo ni kombera jewe rero uvuga ko ibirira turimo ari ambona kazoza y'igihugu Burundi buteye imbere 2040 Burundi bwifashe 2040 buteye imbere 2060 bihera mu gwaruka bihera kuri leta y'u Burundi yacu mu kugira abubahwa abayobozi cyangwa se abategetsi begera ugwaruka bakegana ibikorwa by'ugwaruka nukuri ndabivuze tworara ngaha je naryowe cyane ko kuva 2007 rimwe ibi bintu bwa mbere ndabibonye abashikiranganje babiri rero dushimire abamenyesha makuru uko sindabirukanye bavuze ko arakavuna musasi tuko turashimira muri rusange mwese baje mwa kino gikorwa cyane cyane abamenyesha makuru dushimire cyane mwebwe ubwanyu muri tribune y'icubahiro mu byubero by'iwanyu kuba mwaje gutera iteka bino bikorwa rero ariko n'ikindi gihe mwavyumvise n'ahandi tubahamagarira gucigikira umuziki w'u Burundi turagushimiye kubera yuko umuziki w'u Burundi niwo kazoza k'igihugu cyacu cy'u Burundi murakoze urakoze cyane umurongozi w'iradio Irebe FM